Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV, imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, twabateguriye amakuru ahambaye ari kuvugwa muri politike aho tugiye kwibanda ku makuru arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Hari amakuru menshi twabateguriye ariko aravugwa nyine kuri uyu yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho umukobwa wiwe Darirene Bunyoni ahejeje gusohora ubutumwa bwuzuyemwo agashavu kenshi cane kandi bunateye ubwoba, aho yavuze kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse hari byinshi yamuvuzeho, byose turaza kubashikiriza mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira kandi ku rugendo ruhambaye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ariko abarundi n'abanyarwanda bakaba bavyakiriye neza kuko biriko biragaragaza ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wifashe neza, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi asigaye agendera igihugu cibanyi c'u Rwanda, kandi mu minsi yaheze murazi nyine ko umubano wari waratosekaye ku rugero rwo hejuru cane, ariko ibi bintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, abarundi n'abanyarwanda bakaba bariko barabishima kuko babona ko ari ingingo nziza cane izagirira abanyagihugu bose akamaro. Byose twabibateguriye turaza kubashikiriza mw'idonido ry'aya makuru, wipfuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utaravyonda kuri sabone canke subscribe, aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Dosiye ya Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere abarizwa mu ibohero rikuru ririmwo abagirizwa guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015, aho ngo bashatse guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Arengiyome Bunyoni ubu abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Yarungitsweyo avuye mu ibohero rikuru rya Ngozi buraruko bw'u Burundi. Hagati aho wahoze arongoye ikambi idasanzwe ijejwe kurwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro ategerezwa kuguma apfunzwe. Intahe y'umwiherero yamumenyesheje iyo ngingo kuri uyu wa kabiri ku mugoroba. Hafi igihe c'isaha 9:30 niho wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni yashika mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubwo ababibonye nyine niko badushikiriza bakavuga ko iyo saha nyine aribwo yarashikijwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Yashikanyweyo n'ikamyonete y'igipolisi yuzuye abapolisi benshi cane bafise ibigwanisho byinshi. Iyindi kamyonete yari icungereye iyo ya mbere yari yuzuye abapolisi bafise ibigwanisho byinshi. Niko umwe mu bashinga intahe yabibonye. Amasaha make mbere y'uko umushitsi ashikanwa mu ibohero ryo ku mugwa mukuru wa politike, inzu yashikiyemwo yari yagenduwe cane ubwa nyuma. Abategetsi bakuru mu gipolisi bari bahari. Hagabanijwe abinjira n'abasohoka nyine uwo mugoroba. Niko amasoko muri iryo bohero rikuru rya Gitega avuga. Ubwo amasoko mu butungane atashoboye kwivuga amazina kuko atemerewe kuvuga ku binyamakuru, uwahoze arongoye kambi ijejwe kurwanya imigumuko Colonel de Police Desire Uwamahoro ategerezwa nawe nyine gushirwa muri ico gice c'ibohero co kimwe n'uwahoze amutwara nyine. Nawe nyine apfungiwe Igitega nk'uko yari ahamaze igihe kitari gito nyuma yaho General Arengiyome Bunyoni afatiwe. Urazi ko nawe nyine yahise afazwa. Inzu yacishijwemwo Bunyoni yatanguye kubakwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu guheze, aho abagabo uko ari babiri barungikwa mu ibohero rikuru. Ni ivyumba bibiri, kimwe kimwe gifise metero 4 kuri 4, impome za santimetero 50, ubwiherero, ubuzu bwa surwumwe n'ubwogero bikaba biri imbere muri ibyo byumba. Abakozi b'ikigo ca leta baha nibo bubatse ibyo byumba bakagendurwa na General de Brigade de Police Emmanuel Ndayizeye, umukuru w'ibiro by'igendereza. Imbere y'ibyo byumba hari ikibuga co gukiniraho no kwidagadura c'imetero 8 kuri 6. Ibyo byumba bibiri hamwe n'ibyo bibuga byubakishijwe amabuye n'inkingi nini cane kandi zikomeye cane. Icumba ca kabiri ubu kibamwo abapolisi bajejwe gucungera Bunyoni ntatoroke.
niko isoko mu ibohero ryabwiye imboneshakure yacu nyine bikatubwira ko icumba ca kabiri kirimwo abapolisi benshi cane bacunze ko General Arenguiyome Bunyoni atahava atoroka kuko n'impamvu ngo bamwimuye bikekaga ko hari umurwi washakaga kumutorokesha ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ihambaye kugira ngo imuzane muri kano gasho gahambaye kandi kubatswe ku buryo atashobora gucicishwa. Mu ndwi iheze ubutungane bwatangaje ko bubandanya kurondera kugotora ibindi birego byagirizwa General Arenguiyome Bunyoni bisigura ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yashizeho umutahe wo gufata General Arenguiyome Bunyoni atanibyaha na bice afise byo kumwagiriza ahubwo ubu iremetanya rikaba ririko rirakorwa muri no minsi nyine apfunzwe kugira ngo bazabone ibyaha bamwagiriza mu gihe akurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugomba gukoresha ubutegetsi bw'igihugu ku nyungu ziwe hongera ko gutunga ibigwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ashobora gupfungwa nyine imyaka 30 yose ari mu ibohero. Ibohero rikuru rya Gitega yarungitswemo kuri uyu wa kabiri ririmwo abagerageje gutembagaza ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi biyamirije ikiringo kindi kiyamirijwe n'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza muri 2015. Mu ntango zandamukiza guheze Human Rights Watch yasabye abategetsi b'u Burundi ko hocibwa urubanza rudahengamye kandi abarorezi mvamakungu bakashika kugira ngo agateka ka General Arenguiyome Bunyoni kubahirizwe kuko biriko biragaragara ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka kubahiriza agateka ka General Arenguiyome Bunyoni kandi nawe ni umupfungwa nk'abandi n'umwenegihugu nk'abandi agateka kwiwe karakwiye kubahirizwa. Ababirabira hafi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushiramwo inzigo ikomeye cyane mu guhana General Arenguiyome Bunyoni ibiriko birababaza bamwe mu bajenerali bakomeye cyane muri kino gihugu c'u Burundi babona ko nabo aribo batahiwe niba bariko barakorera General Arenguiyome Bunyoni ibintu bimeze kuriya nyine nabo barafise ubwoba ko aribo nabo bazakorerwa ibintu nk'ibyo biriko birakorerwa Bunyoni aribyo biri kubatera agashavu gakomeye cyane bakabona ko bo bahoze babana mu mashamba bakabana no mu butegetsi bw'u Burundi ariko arabagambanira ku buryo bukomeye cyane. Uwo yahoze ari umugwanyi ari mu bihano bya Amerika yabogojwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntango za Nyakanga 2022. Mbere yuko tubabwira ubutumwa bwasohowe na Darlene Bunyoni reka tubanze tubabwire nyine kuri no rugendo ruhambaye rwakozwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yarukoreye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ibintu byashimishije abarundi n'abanyarwanda babona ko imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi iri kugenda iba myiza kurushaho. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendeye igihugu cibanyi bikigora uwo bubakanye kukigendera. U Rwanda ruriko rurakira kuva kuri uyu wa mbere inama mpuzamakungu yiswe Women Driver ivuga kunganisha ibitsina. Umwe mu batumiwe badasanzwe ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, igihugu cahora ari umwansi ukomeye cane w'u Rwanda kubera ko nyine igihugu c'u Burundi cagiriza u Rwanda ko cyahaye indaro abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Iyo nama mpuzamakungu ivuga ahanini ku bijanye n'amagara y'umukenyezi, agateka no kubahaho kw'abigeme n'abakenyezi iriko ibera kuva kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kigali mu Rwanda. Abarenga ibihumbi 6 baharanira iterambere ridakumira rifatiye ku gitsina bari muri iyo nama. Mu bashitsi b'iteka harimwo abakuru b'ibihugu nk'uwa Senegal, Ethiopia n'uwa Hongria n'abatambukanyi benshi b'abakuru b'ibihugu harimwo uw'u Burundi, igihugu cahora ari umwansi w'ico gihugu catunganije iyo nama. Angeline Ndayishimiye yahisemwo guca ku rubibi rwo hasi rwa Gasenyi Nemba uburaruko. Yakiriwe n'umuhanuzi wa mbere mu biro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, mu nyuma yakirwa na Jeannette Kagame i Kigali nyine mu Rwanda. Kubona abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu byahoze birabana y'ingwe bahana tuganuke ni ikimenyetso ciza cihinduka muri kahise k'ibyo bihugu bibiri.
ariko ntibyumvikana kandi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe atangura kugira ubwa mbere intambwe ikomeye nk'iyo imbere y'umugabo wiwe yanarungitse intumwa nyinshi i Kigali imbere yiwe. Niwo mwihwezo ukorwa n'umwe mu babikurikiranira hafi ari i Kigali imbere yo kwizera ko isuku y'intambara hamwe n'amajambo abiba urwanko hagati y'ibyo bihugu bibiri rwizera ko byahambwe neza. Muri Ruhuma 2023 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaragendeye mugenzi we w'u Burundi i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubudandaji. Yitabye inama igira ya 20 y'abakuru b'ibihugu n'amareta EAC ku ntambara ya Congo. Urugendo rwo gusubira mu nkoko ruracarindiriwe i Kigali. Ibyo bihugu byahisemwo gufata ingendo yo kuganira mu ntumbero yo kubana neza kuva muri 2020. Mu gihe Gitega yagirizwa mugenzi wayo mu buraruko guha indaro abatembagaje ubutegetsi muri Rusama 2015. Nubwo Kigali itaratanga abansi b'igihugu baronderwa hasi hejuru n'ubutungane bw'u Burundi, inkengeri ntiri kure yo kuvuga urabye izo ngendo zikorwa n'abategetsi bakuru b'ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire aheruka gutangaza ko Kigali ntizoguma ipyondera ko kwihwa iriri mu kirenge cayo kandi ata kamaro na kamwe bizanira. Akabona ko nyine igihe kizagera Kigali ikabahereza abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, aho babonaga ko Perezida Petero Nkurunziza ariko arakora amabi akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagafata ingendo ihambaye yo kumutembagaza ku butegetsi, ariko ibi nyine bikaba bitarabahiriye kuko nyine byahise bipfuba bagahita bahungira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Nk'uko twari twabibabwiye, amakuru yacu tugiye kwasozerera ku butumwa buhambaye Darirene Bunyoni yanditse kuri Twitter yiwe. Darirene Bunyoni, umwigeme wa General Bunyoni, yaraye avuye mu gacerere yari yamazemwo amezi 2. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Darirene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe, aho yakuwe ejo mw'ibohero rya Ngozi akajanwa mw'ibohero rya Gitega umuryango utabimenyeshejwe. Darirene Bunyoni avuga ko umuryango utewe umutima uhagaze n'ikibazo c'umutekano wa General Bunyoni, amagara yiwe n'ingene agiye kubaho muri no minsi. Nyine umuryango wiwe ukavuga ko ariko arakorerwa iterabwoba rikomeye cane kandi akaba ariko arabarizwa igufa ku buryo bukomeye cane, ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemwo kumwimura aho yari amupfungiye. Darirene Bunyoni arangiza avuga ko ata rwego na rumwe rw'igihugu rukwiriye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ati ikimenyimenyi ni nka kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu. Darirene Bunyoni ntiyahatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyine inzego z'igihugu. Mu bundi butumwa bugufi yanditse nijoro, Darirene Bunyoni aremeza ko amagara y'umuvyeyi wiwe yasinzikaye mu minsi iheze, agatinya ko kumwimurira Igitega biri mu ntumbero yo kumubuza urubanza rwo ku mugaragaro, mbere bikaba binyegeje umugambi mubi cane. Ibyo nyine byavuzwe na Darirene Bunyoni, umukobwa wa General Guillaume Bunyoni, ubu ariko aragaragaza umubabaro ukomeye cane ku biriko birakorerwa umuvyeyi wiwe. Umukobwa wa General Bunyoni yari yugururiye urubuga rwa Twitter muri Ndamukiza 2023 mu gihe havugwa ifatwa ry'umuvyeyi wiwe. Araheza ararukoresha kugeza ku wa 13 ukwezi kwa gatanu 2023. Imbere yo kugara urubuga rwiwe yari yibukije ko Perezida Ndayishimiye atari we yari yizewe ubwa mbere ngo yitoze muri 2020, ahubwo ko uwizewe yari Pascal Nyabenda. Kubwiwe ibiriko biraba bifatiye ku bwoba bwa Perezida Ndayishimiye ko ashobora kutaba umukandida muri 2027. Akabivuga afatiye ku kungene Perezida Ndayishimiye yananiwe kubogora ubutunzi bw'igihugu. Ubutumwa bw'uyu mwigeme burumvikanamwo ishavu ry'umwana aburanira se, ariko kandi butera bufata umurindi wa politike ukomeye. Kumbure ni we wenyine asigaye avugira hejuru ibyo bamwe mu ba CNDD-FDD bavugira mu matamatama. Asa n'uwabaye umuvugizi wa bamwe bavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza.
Ubutumwa bwa Darirene Bunyoni buri mu butumwa busomwa cane ku mbuga z'abarundi kuri Twitter, nyine biraboneka ko ari umuntu akurikirwa cane n'abarundi kuko murabizi ko Darirene Bunyoni ni umukobwa wa General Guillaume Bunyoni, aranafise amabanga menshi abikiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ahorana ubwoba ko igihe Darirene Bunyoni azabivuga byose ashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cane. Amakuru menshi akerekana ko Darirene Bunyoni ari we asigaye avugira abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho no mu minsi yashize bavuga ko Darirene Bunyoni Twitter yiwe atari we ari kuyikoresha, ahubwo iri gukoreshwa n'ibihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD, bivuga ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira umugambwe kandi akahemukira abo bahoranye ku rugamba kubera ingingo ariko arafata muri ino minsi zigaragaza ko ari ingingo zicinyiza cane cane abari mu mugambwe uri ku butegetsi kandi zigacinyiza bamwe mu bihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ababirabira hafi babona ko atabyitonzemo neza ashobora kuhasiga agatwi kuko ari kurwana n'abantu benshi, kandi abenshi kubera uburyarya bw'abarundi bariko baramwereka ko bari kumwe, ariko mu by'ukuri ntago bari kumwe na gatoya, ahubwo nabo nyine baratinya ko yabapfunga, ibishobora gutera ikibazo gikomeye cane mu minsi iri imbere. Ubu Perezida Evariste Ndayishimiye biragoye ko yamenya umukunzi n'umwanzi kuko umuntu wese aramwereka ko ari umukunzi we, mu gihe aba ariko aranigwa n'ishavu mu mutima abona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramuhemukira ku buryo bukomeye cane. Muri ino minsi biragoye kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abone uwo yizera. Hari amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza cane cane aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, byose turabitohoza nyine natwe tukabibaha ido n'ido kuri ino mboneshakure imwe rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wipfuza kuzajya mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.